pour le programme de données, on va commencer par un petit déjeuner et après l'échange et adaptation du plan d'action Isideflora. Après cet échange, il y aura élection et validation des membres du Conseil national de la jeunesse. Après cette élection et validation, il y aura élection du Conseil national de la jeunesse. Et enfin, il y aura un mot de clôture et photo de famille. Et après, retour dans les branches. En ce moment, alors, je voudrais juste vous inviter à garder debout pour chanter ensemble le hymne du mouvement. Acclamez s'il vous plaît. Rumonge. Makamba. Merci. Chibitoke. Merci. Bubanza. Merci. Bujumbura. Merci. Bujumbura Mairie. Mwaho. Muranja. Gitega. Karusi. Ruyigi. Changuzo, Muyinga, tugira ubuntu misi yose na hose. Uyu munsi uri hejuru uzokwandikwa mu mateka y'umuryango wawe. Duhuye turugwaruka ruserukira imitumba 2930 mu Burundi, urwaruka ruserukira amakomine 119,
urwaruka ruserukira intara 18. Uyu munsi uri hejuru uzokwandikwa mu mateka y'u Burundi, kuko hari hageze iminsi itari mike twifuza yuko mu makoraniro nk'aya tuba turi kumwe n'umuvyeyi wacu. None uyu munsi Imana yatwishuye, nimuze dushimira Imana. Iyo uriko uyisaba wihuta ushaka yuko ikwishura, muga yoyo yishura aho ishakiye kandi nuko ibishaka. Uyu munsi kubera dufite akamwemwe ku nyishu yaduhaye, mu nkundire nsaba umuvyeyi wacu abaramutse. Amahoro neza, amahoro neza, bahasi neza. Mubanye mwese, amahoro neza, amahoro neza, amahoro neza. Amen. Murakoze cyane, Madame la Présidente du Rapport du Burundi, Messieurs, Mesdames les cadres de la société nationale, Mesdames et Messieurs les leaders de la branche. Juste kubaramutsa ndabifuriza kuba bwiza ngaha. Ndabona avuze ko n'umurezi n'umuvyeyi mugabo abavyeyi bararutana nabo mukuru we. Urabona umuvyeyi ari ngaha n'uyu mugrafe ari ngaha. Impanuro mwari muri ko barazumviriza yori ko pasera pa. Murakoze cyane. Professeur Zenaba ngira murakunda kumumva ariko aragira ibiganiro byerekeye bya politike ya kubarusha n'iby'igihugu harabivuga. Nariko ndavuga ko abahagarariye umuryango utabari bw'abari mu gisagara ca Bujumbura yuko umunsi uri hejuru ari umunsi uzokwandikwa mu mateka y'umuryango utabari imbabare, tukaba nkako twari turindiranye gishika, hanyuma tukaba twatewe iteka n'umuvyeyi wacu akaba ari kumwe natwe. Ejo muzokoranira ngaha kandi ejo muzotora urwego rw'igihugu ruzobaja imbere. Mwende gutora urwego rw'igihugu ruzobaja imbere, muzotora uwaserukira mu rwego uyorongoye umuryango utabari imbabare mu Burundi. Nagomba ndabasabe ko mubigira n'ubwitonzi. Byaragaragaye mu minsi yahera yuko mwajana ibishobisho, kandi cyadutangaje twabona mutora abanyabujumbura gusa, twamengo nta rundi rwaruka rurahandi. Abanyabujumbura ntimugire ngo ndiko ndabagira contre propagande, mugabo mumaze iminsi mutwara muraraba umuhana abandi. Muri Conseil national de la jeunesse twifuza yuko mwotora abantu bari hafi dushobora gushikira bitatugoye, hanyuma tukayaga iminsi yose biraba by'urwaruka rw'umuryango utabari imbabare mu Burundi. Mu kanya kaza muraza kuronka umwanya ukwiye wo kugira ibyo twise le dialogue avec les leaders de la société nationale. Ibibazo bitabagitswe ntivyibaza, kandi inyishu idatangiwe muri iyi forum biragoye kuzoyironka mumaze gusubira mu ntara mwanje muturukamo. Nifuje yuko ibibazo byose mufise ku mutima biraba uyu munsi canke ejo y'urwaruka rw'umuryango utabari imbabare mu Burundi mu bibazo byose, kandi ndabijeje yuko inyishu zavyo ziriho. Ni kuri ayo majambo ntanguje icese ikoraniro kaminuza ry'umuryango utabari imbabare mu Burundi
ku gisata cyo guharuka. Murakoze. Kimwe kandi umubyeyi yashoboye gushika hano kugira ngo yibonere urwaruka ukuntu rushajije, ukuntu ruberewe, ukuntu rukomeye gutsimbataza ibikorwa by'umuryango bari kubahuje. Nawe nyine uwabira arashimye cyane. Ndashimye kandi gusanzwe ari umuryango bari kubahuje nka Bizina Cyambuka yagejeje gushika kugira ngo nawe nyine yirabire bino byiza hamwe n'ibikorwa mbere birangurwa n'abanyamuryango. Nawe nyine umuntu yabasha. Rero tugiye guca turaba présentation de la méthodologie et philosophie de FORA 2025 sera présentée par le responsable de la jeunesse au niveau national. Kumenya kumubiriza abantu rero y'amafomu agiye adusigira tumenye les jeunes d'idées. Abajeni d'idées y'amangazwa biyemeje ivyo bizakunda n'umusange n'ejo tuzobereka ko bitakunze ko tubishira habona, ariko harabaye amangazwa kuri ayo manivo yose nagiye ndavuga. Rero bisigura yuko abo bajeni d'idées ambavu yabo ariko bari dufise au niveau communal au provincial bagiye kugira igikorwa novuga bidasa, kuko abo bo kuri ko mafora bafise amangazwa ko bigeza ko byaberetse kandi ni mwayakoze. Hanyuma bagiye muri kutegura y'amasiko kutegura y'abafise barifikasiyo iwabo n'uwa jeunesse abafise ibyo barifise. Urumva yuko abo bantu bafise ibikorwa novuga bitandukanye kugira tugere kuri iyo novuga kuri objectif yo kumubiriza abajene par rapport yuko bameze apana gutegura activité ukayitegurira umujene asanzwe ari muri tere, ugahurizamo abajene bafite la volonté, ugahurizamo abajene baba bahuye n'ibyago, ukagira n'uno munsi twateguriye forum des jeunes d'idées. Mu bisanzwe mwebwe murabarite bisigwa yuko hashobora kuba forum y'abajene ba volontaire bose. Nico gikorwa, niyo filosofi iri nyuma y'amaforum. Hanyuma icya kabiri amaforumu yabaye kuri 2204 colline nashoboye gukunda ko bashobora gutora n'abantu 10 au niveau communal. Les 119 communes bose baragize forum communal kandi baratora aba jeune 10, sigura 1190 jeunes bahari au niveau communal b'abayideni. Au niveau provincial ariyo murimo nawe nibazi ko batoye abantu 10, sigura yuko muri 180 jeunes leaders bari au niveau provincial. Iyo niyo ndavuga yuko niyo filosofi gushika no munsi uza gutora abandi 10 ari bo rero bazoba mu conseil national. Iyo forum ko yagenze twagiye ndetse abashobora kuba batandukanye forum hariho abantu twarabonye yuko hariho benshi bayitabye par rapport y'ukuntu la branche yazoganije, hari participation yagiye hejuru uburyo nawe yitoza 10 byabaye ngombwa yuko bakoresha ibibazo. Benshi ndabizi ko mubizi hariho hamwe bagiye bakoresha ibibazo kugira kabisa haboneke abantu 10. Urumva yuko hariho ugushaka kuba umurindira cyangwa gushaka kuba volontaire y'abantu. Hanyuma icya kabiri twarabonye yuko hariho abajene bitanze ku buryo bava ahantu kure. Ni amahapoko agetwaronga ava muri mwebwe basanga ari umuntu yagize n'ibimetero 10 azaho niveau communal cyangwa muri provincial kandi yazindutse aje muri forum. Ni ibintu turate ibyo ba SP batubwira banyu namwe rero muri provincial bakora abajene muri provincial batubwiye rero yuko iyi forum benshi bayiteze baragomba kumenya ico igamije cyangwa kuparticipamo. Akaba ari ikintu cyiza twishimira kandi ni nabyo bakunze no munsi kugira uko mwaparticipiye uko mwama biganiro mwagize au niveau provincial communal primaire. Nuno munsi bumvise ko hariho umwanya uza kuganira n'abadutwara, ndayifuza yuko muza kudatinya kuguruka mugira ibibazo mubaza kuko nta okaziyo nk'iyi yosubira kuboneka uno mwaka.
tugende tutaguye iby'umuryango na cyane cyane icy'urwaruka badushaka ko twebwe aho turi commercial communal hamwe na Corneille Musamede nimwagenda mugere mutwaye iyo nkuru cyane ibyo biganiro mwagiye hano hambavu y'ibyo numva ko nivo y'amafoha ko byagenze ari resume nugarukiriza ngaho kumva ni hari ikibazo ushaka kubaza udashaka kwibaza mwanya nk'uko kandi basuye kubisaba nagombe ndabasigurire cyangwa ndabibutse bamwe barabizi ko kino gikorwa cyangwa ino exercice ya forum ntabwo yihariye mu Burundi gusa niyo ku isi yose uburyo harabaye na forum mondiale des jeunes yabereye i Genève mu gisagara cya Suisse aho ibikorwa nk'ibingene byabaye abajene barahura bavuye mu mihingo yose y'isi baragira ordre du jour bafise baragira amatora muri umunsi dufise baragira amashyiraho n'amahangano twiyemeje rero ciye ku mayange kuri iyo forum mondiale ukuntu yari imeze hari ordre du jour zitatu hariho yuko twagomba gutora abajene baduserukira au niveau mondial au niveau de la fédération haragomba kwitoza abajene bazotwara Afrique bazotwara Asie bazotwara Asie Pacifique bazotwara Europe bazotwara Amerique hakaba amatora twe twavuye hano tunazi aho gutora ari nabyo ndetse namwebwe muzokora ejo zo gutora le conseil de toi ejo ya kabiri kwako la commission yasohoka kama image yatakuko tuyabona la commission yasohoka yarimo entre guillemets harimo n'umurundi kazi yarimo muri iyo commission bari barafeze amaactivité réalisée au niveau mondial de la jeunesse. Cya gatatu ari nacyo gikomeye tugomba gushimikira kandi navuze n'imbere twaremeje en tant que le forum jeunesse mondial stratégie de mobilisation des jeunes stratégie ituma tumobiliza harimo n'ibindi ko ndavuga les jeunes militaires les jeunes volontaires les jeunes affectés c'est-à-dire les jeunes membres du comité de communauté affectée hari abajene usanga iyo tumvise ibibazo byabaye umutima waguye iyo tumvise abahunga indani cyangwa bava hanze bari baje iyo tumvise indwara zabaye bari baje n'ubuyobo bwo tumubiriza iyo parti ya jeunesse yabaye afite bikwiye tumubiriza abo bajene b'abavolontaire muri rusange ujye dushaka kumubiriza abajene yo ideye batwara abandi niyo stratégie ahanini n'ibyo birimo bitatu kandi nanabibutsa yuko responsable jeunesse du provincial negeje imbere gatoyi twarakoze natwe stratégie au niveau national ari nacyo nayivuze ko dusubinya uko irahari ubu natwe yinjira muri contexte y'iwacu yinjira mu bibazo cyangwa dufise hano iwacu mu Burundi turakora stratégie irimo ba bantu batatu ubu tuzoba mobiliza ivuze yuko rero mwebwe abajene d'idée mwarosa engagement manje majambo bati bwa byatanguye nubwo iforum national uza kumera nk'abatanga leta feve y'ugutangura gushira mu ngiro amangagement ari y'ingenzi rero le forum mondial iheze ya jeunesse hagomba kuba validation y'iyo stratégie twarayemeje ariko l'assemblée générale de la fédération yagomba kuvalida iyo stratégie ivyateze rero iyo assemblée ibaye barabarize iyo stratégie uko ndenda bivuze tutashe mu kwezi kwa novembre octobre kwa twicaye ngaho muri sare nyene turakora stratégie y'iwacu uko ndenda bivuze iyo stratégie rero abashobora kuba ari bamwe mutayifise ariko ubu niko provincial barayifise bose kuri nibo nabo bayikoze abacumi mwari mubona bicaye imbere yanyu nta bandi bantu batugiyemo nta wundi muntu yavuye hanze nicyo twabikoze kuko tuzi ibibazo byacu kandi nicyo dufise au niveau de la jeunesse rero narabiriye cyane numva yuko ndiko ndaca ku mayange kuri programme nari mfise ariko hashobora kuba harimo abafise ikibazo cyangwa icyo ari cyo cyose batatahuye uko twakoze amafomu mu niveau y'iwacu cyangwa n'iyo fomu ndari uko yagenze abiyo ari occasion yuko yotubaza tukarira tukamumusha murakoze tubiruburu
ikibazo tutagifise ntacyo bikaza mu nyuma turacari ngaha kuko turashobora gufite umwanya w'umwaye murakoze. Amashyi menshi cyane. Sinodori baratoye niho amashyi menshi cyane. Umva mwakibura ibyo mubaza kuko twavuga ibyo mwebwe mwikoreye sibyo none rero ubu tugeze mu mwanya mwiza mu kiganiro hagati y'indongozi z'umuryango w'abana Croix-Rouge hamwe na mwebwe mboneza z'urwaruka mwatowe cyane cyane urwego rw'intara. Rero bivuze yuko uza kwisanzura kandi azi ko abatari bake batari bwakumure ibakwe kugira ngo baganire n'izo ndongozi. None rero uze kwiyumva mwumve munezerewe, mwumve ko ibyo muza kuganira biza kugira akamaro, bikagira akamaro muri rwaruka, reka mbere n'umuryango utabara imbabare wahuje. None rero mbere yuko tugira neza muri icyo kiganiro hariho umujene umwe yifuje kubanza kuryohera abari hano, tumusabe rero ashike hano tubiyobewe imisozi na hose wewe nitwa Etienne Kimugeza naho bwashiranja nifuje yuko nataka ku naimbere hano turi abagere twese bakunderekeye urukundo habaye umukobwa yakunze abahungu bane bose n'abakobwa. Umunsi umwe bagenda ko yaje bakamwakira ubundi bakamwakira ahamagara ukuntu bose abakobwa. Umunsi umwe twacaga kumuraba ari bose ari bane. Abo bantu umwe yari muhigi n'undi muramuzi abahigi babo uyundi namurozi uwundi akaba umuririmbyi uwundi akaba umuganga. Rero umunsi umwe baje kumuraba bageze nari arandi bose acababona yaravuye kuvoma amazi. Umukobwa babonye bakoze bakunda amaze afite ikisho acariruka bahungu bose babamubonye baca bamuja umwe avuga ati bashobora kacyiruka reka ndabe ukuntu mufata tuganire ariko niba bagira umukobwa ariruka acatura yago acariruka acagwa mu kiyaga n'ubwoba bwinshi aguye mu kiyaga ingona cacakira niba bagira bose n'umunsi umuririmbyi atangura kuririmba nta ngona iza gusana yuza ibyo muririmbyi wa murigi acarirasa ikirafu umurovyi irazi kuroga acasiba arigera aroga acamuroga aramuvura wa muganga acamuvura atwereka
n'abo bantu bari uwo muhari n'ubu nuko tuba turabateye none n'uno munsi tuwakora ikintu gifise intumbero tukaturagirika mu byo natwo turakora kwitura kwacu ariko kuko tukaba abantu dukorera hamwe ariko twavutse hamwe icyo kudebe nk'umukobwa yakunda abantu bose ariko tukagira intumbero imwe nk'ababyeyi uko tuduhuye. Murakoze cyane. Rero ni wa mwanya mwiza aho indongozi z'umuryango abantu bari kubahuje zigomba kugendera ikiganiro niboneza muri waruka mwatowe ku rwego rw'intara. None rero mu byubahiro byabo nari ngomba n'ubu ndabasabe kugira ngo n'ubu mutere intambwe hajya imbere kugira ngo muze kuganira mubonana byoheza naho Mazina nitwa Sahaba Bebe aba biyoshanye de la promotion du volontariat et professionnel de capacité et la pratique y'ibitoki. Icyambere ngomba shimire cyane indongozi z'umuryango w'abahuje mu Burundi kuko mu maforumu yose twakoze ibibazo twashikiriza batigera babita inyuma ahubwo bari batana kandi bakabikorera. Ndibuka nta myaka myinshi iheze habonetse la coordination de la jeunesse kandi ndibuka ko icyo kintu twarigeze gusaba aho cyaciye kiba cyatanzwe kwitwa nevi no musirema kakibanda. Rero tukaca tubona ko icyo kintu cyatumye ibikorwa by'umuryango w'abahuje mu Rwanda cyane cyane bitera imbere. Ikibazo ngomba kubaza ndibuka harabaye turu y'igihugu cyose cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abahuje aho badushyikiriza icyo umuhinga yigenga yakoze igihagarara k'umuryango w'abahuje ubonwa mu gihugu cy'u Burundi. Baratubwiye pourcentage ishimishije ariko tutovuga cyane ko tubuze cyane tugaca duhagarara kuko ariko kanini gahise aho mu kibano n'abakomesa barimo bashima kandi bagakenguruka igikorwa cy'umuryango w'abahuje. Ariko icyagiye mu mutwe nticyanezera ni uko abo bakomesa benshi atari abanyamuryango w'abahuje. Ndibuka ko nabajije uwamera ibibazo ati none burya umuntu iyo atetse inkono uwo bari kumubwira ko yatetse neza ntaretse maze basangire haba harimo agahati. Rero ubu nagarutse bityo kibazo kuko nta kintu narose mbe turiko dutegekanya iki cyangwa se umuryango ntabwo ko wahuje twese hamwe turiga turiko dutegekanya kugira ngo abo babona ko duteka neza nabo baze kwicara ibisahani dusangire. Murakoze n'icyo kibazo cyane kuko narakibajije sinarose inyishu niba hari icyo mwakiganiriye ko mumaze guheza mugatora icyokorwa mukidupartaja hama natwe kuboneza aho twaje tuva hose tukamenya ko tugiye gukora ibishoboka byose abo bakomesa nabo bandi nabo tukabagira abanyamuryango. Murakoze kubona abo mumaze iminsi mushigikira kugira ngo dushike kuri ya ntumbero twanezerewe kumva umujene avuga bivuye muri mwebwe ati avec ou sans financement la part du Burundi doit fonctionner. Icyo rero twagishimye kuko twumvise yuko ni babandi nyine tumaze iminsi turiko turakorana kuvaho umuryango utabara imbabare mu Burundi ushiriyeho iki gisata kijejwe mobilisation domestique des ressources. Mwebwe mwaje muserukira abandi na twebwe hariho abatari ngaha si benshi, hariho wafatiriwe mugabo turanezerewe
kubona turi kumwe namwe uyu munsi kuri uno mugoroba kugira ngo tubashimire kuko nta twebwe mutahari, nta bikorwa badushinze twoshobora mutahari. Murabizi yabivuze mu mwanya nyakubahwa Secrétaire Général, digitalisation twariyemeje gukora ibintu muri transparence kandi bikunda rwose dushyizemo digitalisation. Rero icyo tuvuga ku byerekeye serivisi zisanzwe zirimo serivisi ndongoye serivisi ambulanse, ku ruhande rw'abantu kubashimira kuko nta kintu na kimwe dukora muri serivisi ambulanse kitari jeunesse. Iyo turi ko turakora ibikorwa bijyanye no gutabara, iyo turi turakora ibikorwa bijyanye no gutwara abagize impanuka kwa muganga cyangwa twavana ku bitaro tubajyana ku bindi, tukaba dukwiye kurwaruka turabashimiye. Aho sinovuga byinshi cyane ko bisanzwe bimeze, ariko iyo serivisi irafatanye cyane na komite kuru. Ndazi neza yuko hamwe twogira sondage ngaha mu sare ku bageni bari ngaha, ntitwoburamo nka kuri byose kandi gusa babasekurisi. Mwumva yuko ibyo dukora byose satunetu y'abageni, cyo gituma n'inganda bashimira cyane rwose, kandi tubashimira nuko no kubizokurikira muzobandanya mudushyigikira kuko nk'uko babivuze nta na kimwe twokora tutabafise. Ni kesi yo gufashanya, ni kesi yo gushyikirana. Barashimye ko dukoranya nk'urwaruka kandi barashimye ko dukorana mu byo tuyaga dushyiramo no kuronderera uburyo bushobora gutuma turasana kuri abantu ikoraniro bacu bariya mu kibaro. Rero ndazi ko ni umwitwarariko, ni igikorwa nyamukuru dushimire ukayangiza n'urwaruka. Hari amategeko y'urwaruka n'ubundi bwose, ariko rero aho usamara cyangwa ugasamazwa ugasanga muhanguye kujanizanya abahungu, ugasanga umunyamuryango kanaka ababwiye ngo twire gusaba amafaranga muri banki y'abaturage ayeje kuko bajya amategeko tunayasangiye kugira ngo tubone amategeko ahantu ayabasabye gusaba kumushaka uzo bigira akasaba yo gushaka ku rwego rw'igihugu bazobafasha inzira nyabahungu. Iyo inzira nyabahungu irashira kimwe n'abahungu bayikura baguci n'abaganga ibintu by'amapayeje ntabyo murekuriwe, nicyo tujye tutumvikana.